Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Rwanda ikirombe cy'amabuye cyabereyemo impanuka yahitanye abantu batatu mu karere ka Karongi cyafunzwe by'agateganyo mu gihe hakorwa iperereza. Ishyirahamwe ry'amasengero y'abangirikani y'abakonservateur batsimbaraye ku mahame ya kera y'idini Gafcon ngo ntiryiteguye gukorana n'umukuru mushya w'umuryango w'abangirikani ku isi. Nagira icyo ahindura mu nyigisho, akagira icyo ahindura mu myemerere, akagira icyo ahindura mu byo twumva tudashobora kwemera no kwimika, ubwo azadushaka tuvugane. Ariko ubundi ubu ngubu nta bufatanye buriho, nta no kumushyigikira kuriho. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwahamije Mohamed Ali Abdul Rahman wahoze hari umukuru w'umutwe witwaje intwaro muri Sudani ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa mbere turi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 10. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Njumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa Sébastien Lecornu yeguye ku mwanya we, abaye umuyobozi wa guverinoma wa gatatu weguye mu gihe kitageze ku mwaka. Bwana Lecornu uri hafi cyane ya Perezida Macron yagenwe mu byumweru 3 n'igice gusa, kandi ejo hashize nibwo yari yatangaje abagize guverinoma. Inkuru ya Hugh Scofield muragizwaho na Prime Ndekumagenge. Vyukuri politike y'Ubufaransa yongeye kuzama mu kubura amaragamo n'akajagari. Sébastien Lecornu nta n'ukwezi kwari bwahere agenywe ngo asubirire François Bayrou. Kuva ico gihe ico yashoboye gukora cyonyene kwabaye ukuvugana n'impande zitandukanye kugira ashireho abagize leta yiwe. None haheze amasaha make asohoye amazina y'abagize iyo leta harejo ku mugoroba. Lecornu muri iki gitondo yaciye avuga yuko iyo leta yiwe idashobora gukora, aca atanga imihoho. Uko bishobora kuba vyagenze nuko umukuru wa centre droite Bruno Retailleau yahora n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati ubwa mbere yari yemeye kuja muri iyo leta, mu nyuma arisubirako byose bica bigwa hasi. Igikurikira niki nta numwe abizi. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwahamije uwahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba waregwaga ubwicanyi ndengakamere muri karere ka Darfur muri Sudan, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Icyemezo cyafatiwe Ali Mohamed Ali Abdul Rahman ni icyambere gifitanye isano n'ubwicanyi bwakozwe mu ntangiriro z'umwaka w'2000. Yahamijwe ibyaha 31 birimo no gutegura ubwicanyi, gufata ku ngufu, yica rubozo no gushyira abantu mu bucaka. Uyu mugabo uzwi kuri himbano rya Ali Kushayib yari umuyoboke wo hejuru w'umutwe w'abarwanyi b'abajanjawide wagize uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi bushingiye ku bwoko byakozwe na guverinoma ya Sudani, bikica abantu babarirwa muri magana, mu bihumbi magana, abandi muri za miliyoni bagahunga. Itangazamakuru rya leta mu Misiri riri kuvuga ko ibiganiro biziguye hagati ya Israel na Hamas byatangiye mu mujyi wa Sharm el-Sheikh. Ibiganiro by'ubuhuza bigamije kugera ku masezerano ya nyuma y'umugambi w'amahoro i Gaza wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump yasabye buri wese uri muri ibi biganiro kwihuta. Mbere uhagarariye ibiganiro muri Hamas yari yahuye n'abahuza bo mu Misiri no muri Qatar, Cairo. Biravugwa ko baganiriye ku buryo bwo gushyira mu bikorwa icyiciro cya mbere cy'umugambi w'amahoro. Ni icyiciro kivuga ko abafashwe bugwate bose barekurwa bakaguranwa abanyapalestine magana bafunzwe na Isiraheli. Aya ni amakuru ya BBC. Polisi muri Tanzania yashinjwe gukomeretsa abarwanashyaka 16 b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema. Byabereye hanze y'urukiko i Dar es Salaam. Bari bahuriye hamwe kugira ngo bakurikirane iburanisha ry'urubanza rw'ubugambanyi buregwa umuyobozi wa Chadema Tundu Lissu.
Chadema yamaganye ibyo bintu isobanura ko kwibasira abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari byo byabiteye. Inkuru ya Alfred Lastek murayumva mu ijwi rya Nini Iradukunda. Umugambwe mukuru watavuga rumwe n'ubutegetsi wa Chadema muri Tanzania uvuga ko benshi mu bayoboke bawo bakomeretse mu gihe igipolisi cabasohora muri sentare ku nguvu. Uwo mugambwe uvuga ko abo bakomeretse bariko baravurirwa mu bitaro. Igipolisi ntikiragira ico kivuga kuri ivyo. Urubanza ruzobandanya ejo aho sentare izokwishura ku bibazo vyashikirijwe mu mburano z'uno munsi. Mu mburano z'uno munsi umukuru wa Chadema Tundu Lissu yabajije igituma hashizweho itariki yo guca urubanza imbere y'uko imburano nyezina zitangura. Bwana Lissu aregwa ivyaha vy'ubuhemu. Niye hamwe n'icaha arashobora kuzohabwa igihano c'urupfu. Igisirikare cya Ukraine kiravuga ko cyarashe rumwe mu nganda zikomeye zicura ibikoresho biturika bijyanwa mu ntwaro zitandukanye mu Burusiya. Cyatangaje ibitero byagabwe ahitwa Svedrov imbere mu butaka bw'Uburusiya mu karere ka Volga. Mu ijoro ryakeye kandi Ukraine yari yanibasiye ikigega cy'ingenzi cya peteroli kiri mu ntara y'umwimyimbakirwa wa Crimea yigaruriwe n'Uburusiya. Ingabo za Ukraine zakajije umurego w'ibitero bigabwa mu ntera ndende ku birindiro by'ingenzi by'Uburusiya, by'umwihariko inganda zitunganya lisansi, mu gihe icyizere cyo kugera ku masezerano y'agahenge cyayoyotse. Perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yagiranye ibiganiro ku buryo bwa video na Donald Trump. Ibiganiro bya mbere kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyira amahoro ya 50% ku bicuruzi bya Brazil, ku bicuruzwa bya Brazil mu nyihanganire. Mu kiganiro cyasobanuwe nk'ikirimo ubucuti kandi cyagenze neza, biravugwa ko Perezida Lula yasabye Trump gukuraho menshi muri ayo mahoro. Trump yagennye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio gukomeza ibi biganiro, ariko yanahanye nimero ye ya telefone na Lula kugira ngo bakomeze kugirana ibiganiro mu buryo butaziguye. Umubano wajemo igitotsi gikomeye nyuma y'uko inshuti ya Trump yahoze ari perezida w'umuhezanguni wa Brazil Jair Bolsonaro ashinjwe gushaka guhirika ubutegetsi. Jacques urakoze Prudence Ncyumva kuri iyo ncamake y'amakuru. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere kuyerekeranye n'igihugu cya Sudani. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwahamije wahoze hari umukuru w'umutwe witwaje intwaro muri Sudani ibyaha 31 by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Hari Mohamed Al Abdul Al Rahman uzwi cyane ku mazina ye y'amahimbano Al Kushayib, yari mu bantu bazwi cyane mu bugizi bwa nabi bufitanye isano n'amarorerwa yakorewe mu karere ka Darfur muri Sudani hagati ya 2003 na 2004. Ni inkuru ya Anna Holigan mugezwa na Fenega Kwaya. Ali Kushayib yari umuyobozi uvuga rikijyana umutwe w'abajanjawide wafashwaga na leta ya Sudani. Yayoboye ubwicanyi, ifatwa ry'abagore ndetse n'abakobwa ku ngufu, hamwe rero no kuba mu bikorwa byo gushyira abantu ku ngoyi no kubahohotera. Abacamanza b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha basanze amayeri y'ubugome yakoreshejwe n'abajanjawide yari arimo kwica abantu mu kivunga, gufata abantu ku ngufu mu buryo buteguwe neza, gushyira abantu ku ngoyi, gusahura hakoreshejwe ingufu. Ibyo byose byarakunze gutegurwa no gushyirwa mu ngiro na Ali Kushayib. Mu kuburanisha bwa mbere urubanza rw'amahano yakorewe muri Darfur, uru rukiko rwa ICC rwumvishe abacitse ku icumu bavuga ukuntu imidugudu yatwitswe igashiraho, abagabo n'abasore bicwa urw'agashinyaguro, naho abagore babahindura abacakara bo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina. Azakatirwa mu gihe kiri imbere. Ni inkuru ya Anna Hooligan. Tujye ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda ikirombe cy'amabuye cyabereyemo impanuka yahitanye abantu 3 mu karere ka Karongi cyafunzwe by'agateganyo mu gihe hakorwa iperereza ku mpamvu zayiteye. Iyi mpanuka yabaye ku wa gatanu ku mugoroba ubwo ikibuye kinini cyahanukiraga abacukuzi kigahitana 3, naho undi akaba arembeye mu bitaro bya Butare. Inzego zibanze mu karere ka Karongi ndetse n'abacukuzi bavuga ko ari ubwa mbere babona impanuka ifite ubukana nk'ubwiye. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Amakuru ava mu masoko atandukanye yemeza ko abantu 4 aribo bagwiriwe n'iki kibuye kinini cyaje kibatunguye kimanutse hejuru ku musozi. Impanuka yabereye mu kirombe kiri mu murenge wa Murundi wa karere ka Karongi. Cyakora abo yahitanye bose bakomoka mu karere ka Ngororero byegeranye, ko bari baje muri iki kirombe byo gushakisha amafaranga.
abapfuye bose bari bakiri bato kuko umukuru yari afite imyaka 26 naho umutoya afite 22 mu gihe Samuel Hishamunda uburwariye mu bitaro bya Butare we afite imyaka 22. Umuyobozi w'urwego rw'ibanze rw'ahabereye impanuka Madame Nzasanga Maria Bertilde yambwiye ko impanuka yari iteye ubwoba. Yewe yarangiritse rwose, mbere hayo harangiritse bikabije. Bari barimo bapakira nyine imodoka iri hepfo, imodoka imaze kuzura mbese harimo na shoferi asubiremo n'ubundi ahita agenda n'abandi bagende, nibwo byahise bibiyukaho bibuye binini cyane. Umwe muri bo yari yanatabamye cyane kugira ngo bamubone bahatinze. Umwe mu bacukuzi bari bahari ubwo impanuka yabaga ntiyifuje ko mvuga mwirondoro we, ariko yambwiye ko bwari ubwa mbere abona impanuka y'ubukana nk'ubu. Kuri we ngo byabaye amahirwe kuko byashobokaga ko umubare w'abahitanywe n'iyi mpanuka washoboraga kuba munini kurutaho urebye umubare munini w'abakozi baba banyuranamo kuri iki kirombe. Mu gihe hategerejwe iperereza rigomba gukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubucukuzi, iki kirombe cyabereye impanuka cyabaye gifunzwe by'agateganyo. Gusa hari umutegetsi wo mu karere ka Karongi wasubirwagamo na kimwe mu binyamakuru wavuze ko amakuru y'ibanze agaragaza ko icyabaye ari impanuka isanzwe, ko bishoboka ko impanuka itaturutse ku burangare bw'uwo ari we wese. Impanuka nk'izi zikunze kuvugwa mu birombe by'amabuye y'agaciro, aho hari ubwo imisozi irindimuka igahitana abacukuzi bari mu nda yayo. Benshi mu bahitanwa n'izi mpanuka bivugwa ko ari abajya gucukura rwihishwa badafite uburyo bwo kwirinda. Gusa hari amakuru avuga ko ikirombe cyabereyemo iyi mpanuka iheruka cyari gifite ubwishingizi, bityo ko imiryango y'abahitanywe nacyo ishobora kuzahabwa impozamarira. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 12:41 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Itorwa ku munsi wa gatanu ushize ku nshuro ya mbere mu mateka ry'umugore nk'umukuru w'itorero ry'abangirikani mu Bwongereza rizwi nka Church of England, n'umuryango mugari w'abangirikani ku isi, risa nirishobora gutuma ubwumvikane buke busanzwe buvugwa muri uwo muryango bwiyongera. Itorero ry'abangirikani ryo muri Afrika y'Amajyepfo ryakiriye neza itorwa rya Musenyeri mukuru wa Canterbury Sarah Malali, rivuga ko ryanditse amateka. Aho ni mu gihe ariko ishyirahamwe ry'amasengero y'abangirikani y'abakonservateur batsimbaraye ku mahame ya kera y'idini rizwi mu mpine nka Gafcon rivuga ko ryakiranye agahinda itorwa ry'uyu mugore nk'umuyobozi mukuru w'abangirikani ku isi. Navuganye na Musenyeri mukuru w'itorero Angirikani ry'u Rwanda Laurent Mbanda, akaba n'umukuru w'ishyirahamwe Gafcon. Ntangira mubaza uko bakiriye itorwa rya Musenyeri mukuru mushya wa Canterbury. Icyambere cyo shaka gusobanura, ntabwo ari umuyobozi mukuru w'itorero Angirikani ku isi yose, kuko hari igice kitemera gufatanya na Archevêque wa Canterbury. Iragora bizi yuko hari abayikubiye muri Gafcon ndetse no muri Global South, ndetse n'itorero ry'u Rwanda, Angirikani ry'u Rwanda. Ntabwo ari Angirikani mu Rwanda, ni Angirikani ry'u Rwanda. Twamaze kwitaka tutajya mu manama yabo, tudafatanya nabo kugeza bamaze guhindura umwifato, imyemerere, inyigisho zitajyanye n'ijambo ry'Imana. None se itorwa ry'uyu musenyeri w'umugore hari icyo rigiye guhindura kuri ibibazo musanzwe mufitanye n'abayobozi ba Angirikani bava mu kiliziya ya Church of England hano? Ntacyo tubona bizahindura kuko nabo bamubanjirije ntacyo bahinduye. Nawe rero imyemerere yo n'uburyo yagiye atora mu nama z'abasenyeri no gushyigikira aba bana bahuje ibitsina ndetse no kubaha umugisha, ibyo byose biratwereka yuko ntacyo azahindura. Niba rero ntacyo azahindura, nta n'ikizahinduka, nta bufatanye buriho. Nk'abantu batabikurikiranira hafi, ingingo z'ingenzi mutumvikanaho ni zihe? Ni nyinshi. Cyambere ni ijambo ry'Imana.
kwigisha ijambo ry'Imana uko riri. Icya kabiri ni inyigisho zitajyanye n'imyigishirize y'ijambo ry'Imana, gushyingira abahuje ibitsina, kandi tuzi ko ijambo ry'Imana twigisha ko aba bana ari umugabo n'umugore bashyingiwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ikindi ni uko instrument za kominiyo anglikane zaduhuzaga zose nta na zimwe bubahiriza. Ibyo ngibyo byavuzwe kenshi. Twagiye duhamagarira abarisheveke b'i Canterbury kugira icyo bahindura mu mikorere yabo, mu myumvire yabo, mu myitwarire yabo, mu nyigisho zabo, mu kwimakaza ijambo ry'Imana. Ntibyakozwe. N'uyu rero hari byinshi yagiye ashyigikira bihuye n'ibyo ngibyo twarwanyaga. Ntabwo rero n'ubu ngubu tumwishimiye na gatoya. Cyakoze ni byiza ko yatowe, nagira icyo ahindura mu nyigisho, akagira icyo ahindura mu myemerere, akagira icyo ahindura mu byo twumva tudashobora kwemera no kwimika, ubwo azadushaka tuvugane. Ariko ubundi ubu ngubu nta bufatanye buriho, nta no kumushyigikira kuriho, nta n'inama ze gafukone cyangwa abikubiye muri gafukone bazitabira nk'uko byamaze kwemezwa kandi byavuzwe kuva kenshi. Turi muri kominiyo anglikani, ntabwo turiho tuyivamwo, ariko ibyo kuyoborwa n'abatemera ijambo ry'Imana, ibyo ubwabyo bibakura muri kominiyo anglikani. Kuba ari umusenyeri w'umugore cyo nabyo ni ikindi kibazo. Nabyo ni ikindi kibazo ku banglikani bamwe bamwe, ntabwo ari bose, ariko hariho ababifiteho ikibazo. Naho mu Bwongereza ubwaho hari ababifitemo ikibazo, babona yuko umudamu adakwiye kuba umwepiskopi mukuru. Ibyo rero hariho ababifiteho ikibazo, hariho n'abatafiteho ikibazo. Ariko igikuru cyane duhagazeho ni ijambo ry'Imana rivuga, kandi ijambo ry'Imana naryo ubwaryo ndibaza yuko ritimakaza icyo kintu. Nk'abatemera ko umugore ashobora kuba umushumba mukuru wa Kiliziya y'Abangilikani ku isi, bashingira kuki? Ibyo ngibyo wabibabaza, ariko kandi bashingira ku ijambo ry'Imana niba nabivuga gutyo. Ariko ibyo ngibyo wabibabaza. Muri Bibiliya abo bavuga ko batemera umugore nk'umushumba mukuru w'Abangilikani, hari ikintu bashingiraho? Bashingira ku ijambo ry'Imana rivuga, washingira no kuri tradition anglikani. Musenyeri mukuru Laurent Mbanda. Dukomereze mu gihugu cy'u Burundi, aho bivuga ko abaganga 4 gusa aribo banonosoye kuvura indwara zo mu mutwe ku Barundi barenga miliyoni 12. Abahinga mu bijyanye n'amagara y'abantu baratangaza ko iki kibazo gikomeye, kandi basaba ko ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano bwo kwifashishwa mu kuvura no kwitaho abafise izo ndwara, nk'uko byagaragajwe ni mu cigwa giherutse gusorwa na kaminuza yo mu Bubiligi. Dr Frank Nziza, umuhinga mu by'amagara y'abantu, yasohoye icyo cigwa. Aravuga ko mu Burundi hakiri ibibazo by'umuvuduko muke wa internet n'ubukene bw'umuyaga nkuba. Ibi rero bikaba bishobora gutuma ubwo buhinga butoroshe gukwirakwizwa mu gihugu cyose. Dr Frank Nziza arasubiza ibibazo by'umunyamakuru wacu uri mu Bubiligi, Ana Majesté Barenga. Ikibazo c'amagara yo mu mutwe musanzwe muzi ko ari ikibazo gisanzwe giteye ikibazo na cane mu Burundi no muri bya bihugu vya kajya karere, dufatiye no ku mizi yuko usanga haba harabaye ibibazo, ugasanga ari byo bibazo vy'amagara yo mu mutwe bisanzwe bihari cane. Mugabo rero tukaca tugira ikibazo c'uko atabaganga babinonosoye bakwiye bahari, mbere ni nabakeye, kuko aho mperuka wasanga ari nka 4 canke 5 mu Burundi bwose, bamwe bita abapsychiatre. Ukaca rero usanga na cane nko hagati mu gihugu abantu bakeneye ubwo buvuzi ntibaburonka. Aba psychiatre uravye bari mu gisagara ca Bujumbura. Nshobora kuba hari amakuru mashasha ntafise, mugabo ku makuru nari mfise n'abari bahari bari mu gisagara ca Bujumbura. Murabizi yuko hariho wanagomba ibigo bisanzwe bifasha abafise izo ngorane biri na cane Igitega n'Ingozi. Ni ukuvuga yuko uri kuraraba abantu bavyitura barahari, kandi ni benshi bivuga ngo izo ngwara zirahari, ntawe uvuga ngo ziri mu bisagara canke mu gisagara ca Bujumbura gusa. Iki cigwa mugikoze mwashatse gushika ku kirego? Ico cigwa rero ndakigarutse ko twaba tuvuga tuti none mbega nta kuntu ubwo buhinga bushasha bw'ubukorano cyangwa bw'ubucurano bwofasha kugira ngo abantu batari basanzwe baronka ubwo bufasha bwabo baganga dushobore kwifashisha ubwo buhinga, kugira ngo nk'abantu novuga ngo batari babifitiye novuga ngo 100% ubumenyi, hano novuga nk'abaforoma bashobora kwifashisha ivyo bikoresho, ivyo twita mu gifaransa les outils
outil d'aide à la décision clinique et thérapeutique ni ukuvuga ngo ni ibikoresho dukoresha nk'abaganga batoba barabinonosoye canke batabifitiye ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore kuvyifashisha bibafashe gutora izo ngwara no kuzivura ari naho rero haca haba kimwe bita delegation de tâche ni ukuvuga ngo ivyo bikorwa byari bigenewe abo babinonosoye ukaca usanga bikozwe n'abantu batari babifitiye ubwo bumenyi mugabo bibafashije ubwo buhinga. None kugira ubwo buhinga buje mu ngiro utangire gukoreshwa hazokenerwa iki? Ubundi mu Burundi hasanzwe n'ubundi hariho umugambi uri kurakogwa mu gihugu ugushira ubuhinga bwa none mu gisata c'amagara y'abantu kimwe bita digitalisation kiba carakozwe mu bitaro vyinshi biri mu Burundi no vuga ngo nk'ibitaro vya leta n'ivya babihebeye Imana bishika nka 80% ubu bisanzwe bikoresha usanga hari imashini nyabwonko no kuvuga ngo usanga n'uvuga ngo bimwe bita amadossier medical ari mu mashini nyabwonko eka ndetse n'amavuriro mato matamwe bita ama centre de santé byaratanguye naho nyene no kuvuga ngo nta sibindi bikoresho bishasha bizana n'ubuhinga twongeramwo bukaca buja muri za mashini nyabwonko nyene bakoresha zaba zijya mashini nyabwonko canke bimwe bita ibigura ama tablet canke bimwe ama telefone bugaca muri ubwo buhinga kugira ngo bashobore kubwifashisha. Ariko intambamyi zozo ndizibuze mwasanze intambamyi zimeze intambamyi nazo nyene zirahari kuko inyubako usanga hari bikigoye urabona yuko hakiri ibibazo vy'umuvuduko wa internet haba hari kiri ibibazo vy'amatara haba hari ibibazo vy'amavuriro ubwo buhinga butarashikako ni ukuvuga ngo tuvuga tuti ni ibintu umuntu ashobora gutangurira buke tukabitangura mu ntuze mu mavuriro canka ibitaro bisanzwe bifise ubwo buhinga hanyuma uko ibintu bizoza biratera imbere tukaza turashika mu gihe ubwo buhinga bwa Ruganda bwoja mu mavuriro bebyo byoshika gushika naho n'amavuriro mato canka yegereye abanyagihugu ya Hôpital de District boshobora kwitaho abantu bagendana izo ngwara zo mu mutwe bisuza ubwo buhinga mu gihe abaganga batobarakwira hose cane gose no kuvuga ngo umuntu ari kuri centre de santé canke mbere n'ababaremesha kiyago ntungamagara baronse inyigisho zikwiye n'abantu bashobora gutangura kubona ibimenyetso vy'izo ngwara hanyuma abo bantu bakabafasha kwegera amavuriro. Dr Frank Nziza waganiraga na Alain Majesté Barenga. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye unyitaho se nabayiki wagiye kubyara uku kwezi si ukwa 9 se nutabyara muri iki cyumweru harugo zarenze igitaha ariko nenda wakugize muganga ibyo ko bimenywa n'abaganga umuturage nka utazi no kwandika amazina ye yabwirwa n'iki gihe umugore azabyara itonde di nanjye nzi ubwenge uhereye igihe duherukira guhuza urugwiro amezi 9 yarashize iki cyumweru n'igishira utabyaye uwo mwana uzamushyira se ni 12:45 kuri BBC. Reka noneho twumve ayavugwa ku mbuga z'imikino n'amakuru mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC mpere mu mupira w'amaguru mu majonjora yo guhatanira igikombe cya Afrika cya Champions League. APRFC yari ihagarariye u Rwanda yaraye isezerewe na Pyramide yo mu gihugu cya Misiri yayiteye ibitego 3-0. Umukino wabaye ku munsi w'ejo nijoro mu Misiri ibyo bisanga ibindi bitego 2-0 yatsindiwe i Kigali byose hamwe mu mikino yombi bikaba 5 ku mwuka. Mu Rwanda shampiyona y'igihugu yarakomeje mu mpera z'icyumweru ku munsi w'ejo Gasogi United yanganyije na Rayon Sport ibitego 2-2 umukino wabereye ku kibuga cyitiriwe Pele i Nyamirambo. Ni mu gihe Mukura Victory Sport nayo yanganyije na Kiyovu 0-0 ihuye. Police yatsinze Muhanga 1-0 naho kuwa gatandatu Marine yari yatsinze Rutsiro ibitego 2-0 ku rutonde. Police niyo iri ku mwanya wa mbere n'amanota 9 ikurikiwe na Marine ifite amanota 6. Mu Burundi Bumamuru yatsinze Muzinga 2-0 umukino wari ukomeye cyane hagati ya Flambeau du Centre na Aigle Noir wo warangiye Aigle Noir itahukanye intsinzi y'igitego 1-0 ni mu gihe Rukinzo yatsinze Le Messager Ngozi 1-0 muri imwe mu mikino yabaye. Bumamuru iracyaziyoboye n'amanota 19 ikurikiwe na Aigle Noir ifite amanota 16. Umugabane w'Uburayi mu Bwongereza Arsenal ubu niyo yicaye ku ntebe y'icyubahiro ya English Premier League
ni mu gihe Liverpool iri kugenda imanika amaboko. Uko imikino yo mu mpera z'icyumweru yagenze turabibwirwa na President Sengiyumva. Mu cyumweru gishize Liverpool yari ku isonga kandi ifatwa nk'idashobora kwigonderwa n'andi makipe bihanganiye igikombe, ahanini bitewe n'abakinnyi b'ibikonyozi yaguze mu cy'imbere y'itangira rya shampiyona. Ariko mu gihe cy'iminsi itageze ku 10 yatsinzwe inshuro 3 zikurikiranyije mu marushanwa yose, bityo iva ku mwanya wa mbere kandi yinjizwa ibitego 4 mu mikino 2 ya Premier League yatakaje. Ariko nyuma gutsindwa na Chelsea 2-1 mu mpera z'icyumweru, umutoza Arne Slot yihutiye kwibutsa ko Liverpool itahiriwe n'urugendo kuri Stamford Bridge imaze imyaka itaratsindira. N'umwaka ushize twatsinzwe hano, none muri shampiyona turatsinzwe. Inshuro zombi zirababaje, ariko rero kuri nge uyu mukino hari byinshi nakunzemo. Intsinzwe ya Liverpool yatumye Arsenal iyisimbura ku mwanya wa mbere, itsinze byoroshye West Ham 2-0 mu mukino nyezamu David Raya atatewe ishoti n'imwe mu minota 90. Ibintu bishimangira ingufu zishingiye kuri ba myugariro bamaze gucengerwamo inshuro 3 gusa mu mikino 9 ya The Gunners imaze gukina mu marushanwa yose kuva shampiyona yatangira. Man City yiyushya kuya kuri Stade G-Tech itsinda Brentford ku gitego rukumbi cya rutahizamu Erling Haaland. Umutoza Ruben Amorim wari ku gitutu kidashira yiruhukije ikipe ya Manchester United yigaranzuye Sunderland 2-0, naho Newcastle itsinda Nottingham 2-0 mu mukino wayo wa kabiri gusa ibonyemo amanota 3. Ni mu gihe ibitego 2-1 bya Everton byarangije umuhigo wa Crystal Palace wo kuba ikipe rukumbi yari isigaye muri Premier League itaratsindwa muri uyu mwaka. Nyuma y'umunsi wa 7 w'imikino, shampiyona igiye mu kiruko cy'iminsi 12 mbere y'uko rwongera kwambikana ku itariki ya 18 z'ukwa 10. Urakoze cyane President. Nyiri mu Bwongereza kandi umutoza wa Manchester City Pep Guardiola yishimiye gutsinda umukino we wa 250 ari kumwe n'ikipe ya Manchester City. Aranishimira kuba umwe mu batoza bake bashoboye gutsinda imikino nk'iyo batoza ikipe imwe gusa muri shampiyona ya English Premier League. Abo ni Sir Alex Ferguson watoje Manchester United na Arsene Wenger watoje Arsenal. Guardiola avuga ko azatumira abo bakambwe ku meza bakamufasha kwishimira ibyo amaze kugeraho. Uyu ni umwaka wa 10 Guardiola yujuje atoza ikipe ya Manchester City. Ahandi ikipe ya Barcelona yarayikubiswe akayabo k'ibitego 4-1 na FC Sevilla muri shampiyona ya La Liga, itakaza umwanya wa mbere. Hari yashize imyaka 10 yose Sevilla idakandaho kuri Barcelona. Kwa gatandatu Real Madrid yari yatsinze Villarreal ibitego 3-1, ifata umwanya wa mbere n'amanota 21, irusha Barcelona amanota 2 kuko yo ifite 19. Ayo niyo y'imikino nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino yo mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngiyumva mwatugezagaho amakuru y'imikino. Prudence Ngiyumva we hari hagarutsana muri studio, reka hatugezeho amwe mu makuru y'ingenzi mu mpine avugwa muri BBC muri kano kanya. Israeli iravuga ko yirukanye mu gihugu impirimbanyi 171 zirimo na Greta Thunberg bari batawe muri yombi mu cyumweru gishize igihe bajyaga mu bwato bwageragezaga kugeza inkunga i Gaza. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Israeli yavuze ko boherejwe mu Bugereki no muri Slovakia. Bamwe muri bo bari bavuze ko bakorewe ibikorwa bitari bya kimuntu igihe bari aho bari bafungiwe, ariko abategetsi ba Israeli babihakanye. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwahamije uwahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba waregwaga ibwicanyi ndengakamere mu karere ka Darfur muri Sudani ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Icyemezo cyafatiwe Ali Mohammad Ali Abdi Ali Rahman ni icyambere gifitanye isano n'ubwicanyi bwakozwe mu ntangiriro z'umwaka w'2000. Yahamijwe ibyaha 31 birimo gutegura ubwicanyi, gufata ku ngufu, iyicarubozo no gushyira abantu mu bucakara. Naho polisi muri Tanzania yashinjwe gukomeretsa abarwanashyaka 16 b'ishyaka ritavuga rumwe na leta Chadema. Byabereye hanze y'urukiko i Dar es Salaam igihe bari bahuriye hamwe ngo bakurikire iburanisha ry'urubanza rw'ubugambanyi buregwa umuyobozi wa Chadema Tundu Lissu Jacques. Urakoze Prudence Ngiyumva. Nanjye nabwira ko mu Rwanda ikirombe cy'amabuye ya gaciro cyabereyemo impanuka yahitanye abantu mu karere ka Karongi cyafunzwe by'agateganyo mu gihe hakorwa iperereza. Hanyuma ishyirahamwe ry'amasengero y'Abangirikani y'abakonservateri basimbaraye ku mahame ya kera y'idini Gafcon ngo ntigiteguye gukorana
mukuru mushya w'umuryango w'abangirikani ku isi musenyeri mukuru wa Canterbury mushya Sarah Harabi mwakoze kwita mu BBC gahuza miryango amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com n'amakuru hano makuru yahagariwe na Marco Niyonkuru ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon amakuru yacu naheje ku mugoroba